Radio Publique Africaine. Burundi ni ikiganiro ciyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Murakoze neza nshuti bakunzi ba RPA kumabandanya kudutega abiri bwake canke mwiriwe musamwe kaze murano makuru mukurikira ikibiriraho kuri Facebook no kuri internet westatu akaburungu RPA akaburungu BI no kuzindi mbuga ngurukana bumenyi arizo SoundCloud, Twitter na YouTube. Ingingo nkuru zigiza no makuru ni zino zikurikira. Inyuragiranwa ry'imigwi y'abantu bitwaje ibirwanisho boba ari intera hamwe birateye ubwoba abanyagihugu bo makomine atandukanye iyo mu ntara ya Cibitoke. Mu gihe leta ivuga ko ibice 83 kwijana amafaranga itekanya gukoresha mu mwaka wa 2019 ushira mu mwaka wa 2020 ishyirahamwe rukomere imyesha ko bisa no kwiyamamaza mu vya politike kuko ivyo ngo bidashoboka na cyane ko umwimbu ugoyagoya mu gihugu c'u Burundi. Bona makuru twateguriye igisha kabiri ako hambere tubashikiriza ibijanye n'ingoma zibiterekegwa n'ibigabiro vyazo aya n'ayandi ni mukanya isase kuri micro Hermes Nibandetse mu biga bivyuma MS Steven Nyungeko ubufasha kugira ngo amasanamu y'ano makuru abashikire ni Jean Pierre nifashije twese amduti sangwe kaze mu idonido ryano makuru. Ano makuru tatangura bijanye n'umutekano hari imigwi y'abantu bakekwa kuba ari intera hamwe imaze igihe nyuragiranwa mu makomine amwamwe yo mu ntara Cibitoke. Ibikorwa vy'iyo mirwi biteye ubwoba abanyagihugu. Mu ndwi iheze amashuri amwamwe yarahagaze bitumwe nuko abo bantu bariko bagerageza kwinjira mu gihugu kibanye cy'u Rwanda basugerejwe bagasubira guhungira mu gihugu cy'u Burundi. Inkuru ya Emmanuel Niyungeko. Uruja n'uruza rw'abantu bavuga ikinyarwanda bakekwa kuba bava mu gihugu ca Kongo iharanira demokarasi baranyuragiranwa ku mitumba imwe yo muri zone Rubona muri komine Mugina na Ruhororo yo muri komine Mabayi ni mu ntara ya Cibitoke. Abo bantu bakaba bagizwa hanini n'imisore. Kuva ku igenekerezo rya gatatu mu ndwi iheze ni abo bantu batanguye kwibonekeza muri ubwo burere baragerageza kwinjira mu gihugu c'u Rwanda baciye mu kibira ca Nyungwe bagahunga bagaruka mu Burundi. Ivyo navyo bikaba bikunze guhungabanya umutekano. Ku magenekerezo ya gatatu na kane uku kwezi kwandamukiza ibikorwa byo ku mashure shingiro ya Nyamihana na Ngoma muri zone Rubona komine Mugina hamwe n'ishure shingiro rya Miremera muri zone Ruhororo ya komine Mabayi byarahungabanye imisi ibiri yose biturutse kuri iyo migwi. Ku munsi w'Imana igenekerezo ry'indwi naho umuntu umwe muri iyo misore yagarutse mu Burundi ava muri Nyungwe asize abasirikare b'igihugu c'u Rwanda. Bukeye ku munsi wa mbere imisore indwi yaje yiruka iva mu ishamba rya Nyungwe nyene bakaba bakiriwe n'abasirikare b'u Burundi. Ubu rero abanyagihugu baba muri ubwo burere abo bantu bakunze gucamwo bavuga ko badatekanye mu mitima ku gutinya ingaruka z'ugo ruja n'uruza rw'abantu boba baja guhungabanya u Rwanda bagahungira mu Burundi. Abo mu ntara Cibitoke rero abanyagihugu bemeza ko amaze iminsi bumva ibikoho vya rutura muri ako karere ko mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu c'u Burundi. Muri politike Burundi butegerezwa kubakwa kuva hasi mu bisata vyose kugira abarundi babeho mu mahoro. Ivyo bivugwa n'abarundi baba mu makungu bahurikiye mu muhari mushasha bise umuhari w'ibikorwa ndanga gihugu MAP mu Burundi. MAP Burundi buhire mu mfunyapfunyo. Emery Igiraneza rongo y'umuhari MAP hamenyesha ko bazokorera ku vyumviro byatanzwe n'abarundi kurikirana Emery Igiraneza. N'umuhari uvutse mu buryo butandukanye kuko iyindi mihari abantu bagiye ciyumvira ari bake bagatanguza umuhari. Twebwe babanje kuja mu Barundi tubabaza umuhari bifuza ingeno meze, hanyuma rero muri abo abarundi bararushe, abarundi basa n'abatagira ubitayeho mu buryo bw'ubuyobozi bw'igihugu, abarundi baricwa nabo bakijije. Nico gituma abarundi badutumye bakagira bati genda mwige ingene igihugu cyo kubakwa gushasha kuko carasambutse bikwiye, nta gisigaye gihagaze. Igihugu mu buzima
bwacu bwose hategerezwa kubakwa gushasha ingene igihugu gitwagwa. Ico ni naco ingaruka z'oramba dutimuzanye akarusho akahe. Iyindi migambwe yose iza igira politike orisme ya politike uko yariri mu Burundi. Twebwe tugira tuti ivyo mu Burundi hakenewe ingiro ya politike nshasha yo kubaka igihugu mu buryo butangura ibintu byose hasi kuko nta kigihagaze. Ubu nta kundi, nta guheba igihugu ngo gihenebere ngo kigende akagiriye, kandi dufise uburyo n'ubushobozi bwotuma duterera mu kugira ngo tucubake gushasha. Emery Igiraneza navuga ko bagiye gusigurira abarundi ingene bazokora kugira ngo bikure ko intwaro mu kazo ya Petero Nkurunziza n'ubu Emery Igiraneza. Uyu muhari wa MAP urafise ico no kwita mu Gifaransa strategy uzokoresha kandi uzoshira ahabona. Tugiye mu misi iza kugenda tuvuga ku kibazo cose kiraje ishinga umurundi, inyishu anaho duhagaze kuri ico kintu. No kuvuga yuko no kuri ico kibazo umbajije utenye gatoya uzoronka umwanya ukwiye wo gusigura, twerekane neza aho duhagaze ku bintu byose bishobora gukorwa kugira ngo iriya ntwaro ya Petero Nkurunziza igende akagirire, kubera abarundi barayirushe kandi mu by'ukuri n'abayirimwo barabizi yuko ari uko bimeze. Mu nama yo gushinga inzego yo muhari watunganije kuri uyu w'Imana, Emery Igiraneza ni batowe kurongora umuhari MAP Burundi buhire, kigaciwe ni André Nikwigize, umuvugizi akaba ari Professeur Libera ntibashira kandi mukanya tubandanye n'amakuru twabateguriye. Humura Burundi. Mu bijanye n'ubutunzi, negura amafaranga leta y'u Burundi itekanya gukoresha mu mwaka wa 2019 ushira mu mwaka wa 2020 ngo ni integuro bisa nuko ari ukwiyamamaza mu vya politike, kuko ibice 83% kwijana vyayo leta ivuga ko azova mu gihugu bidashoboka. Ivyo bivugwa n'urongo ishira hamwe Orcom Gabriel Fsiri yemeza ko kugira ngo ivyo bishoboke ari uko igihugu cyo gifise umwimbo hagije mu gihe wo gisanganywe ungana n'ubusa n'ibice 4 kwijana. Gabriel Fsiri nubije yerekana ko ari propagande politike, kuko leta y'u Burundi ivuga yuko bazoronka amafaranga yo hagati mu gihugu ku rugero rwa 83.6 kwijana, bagaca mbere bavuga bo bakoresha ijambo rihambaye cyane ngo ico bita independance budgetaire. Ivyo rero murumva ko bidashoboka. Kugira ngo ivyo bishoboke abizi by'ubutunzi bose barabizi, nuko ico bita umwimbu w'igihugu ubukwiye. Twebwe rero umwimbu dufise uri ku rugero rw'ubusa n'ibice 4 kwijana, ico bita mu Gifaransa roto de croissance budgetaire par rapport au PIB. Hanyuma ibi rero bikaba bimeze gutyo mu gihe isebu yonyene yerekana neza ko abarundi bakenye cyane, ku buryo abarundi ku 10 bari munsi y'amafaranga atekanye kugira ngo umuntu abeho, no kuvuga munsi y'idolari rimwe ku munsi. Ivyo rero murumva neza yuko bigoye mu gihe bya bigo mpuzamakungu nka Banki Mondiale, FMI, ya Banki ya Afrika ari bo nabo bafasha Burundi cyane, berekana neza yuko abarundi bice 72 birenga kwijana bakenye bari mu bukene butagira izina. Ntitwumva rero ingene ibyo bintu bavuga byoshoboka. Twebwe tubona ko ari nk'indoto mu ijambo rimwe, kuko mu by'ubutunzi sinibaza yuko bijya abantu bashobora kuvuga muri politike by'ibiharuro bidashoboka. Sinibaza ko ngaha bishoboka. Iyi ni bije yo kwiyamamaza, ni bije ya propagande, ni bije yo kwerekana ko ibintu bimeze neza mu by'ukuri nabo ni baduka atari byo. Twebwe tumatiko turabivuga turavyerekana, kandi amafaranga bayashatse rimwe na rimwe yokora ibyo ku bihugu yoboneka. Aricyo gituma twatanze ibintu leta yoshobora gukora kugira ngo ishobore kuronka amafaranga ikoresha. Shamurkome isaba ko abategetsi bafise imishahara minini botanga ikori gisununuye ku mishahara yabo, igasaba kandi ko ku mafaranga ava muri AMISOM na MINUSCA boshira muri budget y'igihugu ayarenga miliyari 40 kugira aje gufasha igihugu n'abanyagihugu aho kwigarurirwa n'akagwi kabari ku butegetsi no bivugwa na Gabriel Fsiri arongoye Orcom.
ayo mafaranga arenga miliyaridi 1,500 y'amafaranga y'amarundi. Hanyuma mugabo ikintu kibabaje nuko aguma aduga ku buryo ubu yaduze ibice birenga 8%. Hanyuma na ca kinogo gisanzwe muzi ko kiza guhuhura ryahuha icyo twita deficit budgetaire yaduze kimiliyaridi zirenga 25. Hagati yaho murabizi neza ko amafaranga aza gutuma icyo kinogo kizibigwa ava mu madeni cyane cyane baka nko muri BRB. Ubu uyanaganda babwire yuko leta y'u Burundi ihiranye amafaranga hagati mu gihugu arenga miliyaridi 1,500. Ayo mafaranga rero akaba ari nk'ibombe iri ngaho ishobora guturika igihugu kigaca kija mu bihe by'amafaranga bidasanzwe. Ari nacyo gituma mbere rimwe na rimwe mubona ko hari ibibazo byinshi kubera leta itakike bidashobora gusaba ideni hanze kubera bimwe yinjiramwo bya ICPT. Usaba yuko aba bandi twese tuzi ko ari bo biganje mu kino gihugu cyacu bo bata amafaranga bafite bakayakura kwikora icyo twise taxe sur fortune akaja mu iteko leta yahaye n'amashinga amateka. Igira kabiri twasavye nuko ibi bintu by'ama exoneration murabizi ibice 70% by'ibije yose ari mu exoneration. Twasavye yuko nkuko tuzamwe tubizi ko agenda mu bantu bamikaye mu mugambwe ko ibi bintu ndavyone bo biraba neza kugira ngo ibyabaye by'uko barengeje ibice birenga 600% nabyo nivyo hinduka kandi ababikora bagahanwa. Icya gatatu nuko twasavye ko abategetsi canke abasuku bacu badatanga amakori nabo ni butanga kwikori bikwiye ku mishahara yabo. Icya gatanu nuko amafaranga ava muri amisome na miniska bashiramwe ubusa inkica nkikize muri budget boshiramwe amamiliyaridi arenga 40 ku mwaka kugira ngo nayo naje gufasha abanyagihugu n'igihugu. Mujanye n'intwaro ibere naho hari kutumvikana hagati y'abanyagihugu na bamwe mu barongoye umugambwe CNDD-FDD kwitorwa rishasha ryuzorongora ishiramwe Impunity Watch ku mutumba Buvumbi muri komine Butihinda ni mu ntara ya Muyinga. Abanyagihugu bavuga ko amatora y'uzorongora iryo shirahamwe yamaze kuba haraheze hafi ukwezi. Inkuru ya Vicky Chris Nineretse. Uko kutumvikana kuzoserukira ishirahamwe Impunity Watch ku mutumba Buvumbi komine Butihinda kuri hagati y'abanyagihugu bo kuri uwo mutumba hamwe n'urongoye CNDD-FDD ku mutumba ari kumwe n'umukuru w'uyo mutumba. Abatware banase kwemera ivyavuye mu matora ya mbere. Umunyagihugu avuga ko banse watowe kubera atari mu mugambwe CNDD-FDD. Ishirahamwe Impunity Watch mu mugambi wayo ujejwe ubutungane bunwanisha bari bwateguye amatora kugira ngo batore uwo iserukira ku uwo mutumba n'ico gisata cabo c'ubutungane bunwanisha. Amatora yateguwe araba hatorwa uwitwa Kamariza Peresi kubera ko atari mu mugambwe uri ku butegetsi. Ubwo nyene induru ziba ziratanguye ko badashobora kwemera ko umuntu atari mu mugambwe uko uri ku butegetsi yotorwa ngo aserukire abandi bantu ku mutumba. Abo batware banka ivyavuye mu matora ngo nuko bari bafise abo bashize imbere ariko ntibatogwa. Mukuru mutumba yifuza ko batogwa uwitwa Amisa asanzwe umufasoni umuntu w'imbonera kure. Hanyuma umukuru mugambwe ko mutumba nyene bo badashaka ariko hatogwa uwitwa Esperance ariko amatora amaze kuba hatogwa uwundi muntu batari bashaka bo nyene yitwa Kamariza Peresi. Mustanteri wa komine Butihinda Innocent Haringanji ntitwamuronse kuri telefone yiwe ngendanwa. Inkuru ziva kuri uwo mutumba zivuga ko abajejwe intwaro boba bariko barasaba iryo shirahamwe gutunganya amatora mashasha ariko abanyagihugu bo ku mutumba Buvumbi bagasaba barongoye gushiraho intayishize bakemera ivyavuye mu matora yashizeho urongoye ishirahamwe Impunity Watch. Tukiri mu gisata c'intwari ibere nyene mu rukurikirane rw'amanyanga hugwa n'umuyobozi w'ishure shingiro rya Mwurizi muri komine Mishiha mu ntace yankuzo. Uyu munsi tubabwira ubunyonyezi bw'imishahara y'abakozi babiri bwegekwa kuri uyo muyobozi nyene ni mu gihe abakozi bamaze amezi arenga 9 badahembwa. Inkuru ya Josiane Muzaneza. Abo bakozi babiri baheraniwe n'abanyezamu barari iryo shure rya Mwiruzi nk'uko umwe mu bari muri komite shingwa shure abimenyesha ngo bose uko ari babiri bamaze hafi umwaka bataronkejwe agahembo kabo. Abanyezamu babiri baraheraniwe amezi arenga 9 kandi abagize ibintu vya komite shingwa shure twari twaratekanije ariko gushika n'ubu nayo yigeze abahemba. Ayo mafaranga mu vy'ukuri yatebeye mu bushikiranganje bw'indero ariko ikibabaza abagize iyo komite shingwa shure ngo nuko n'igihabonekeye uyo muyobozi yaciye ayacisha ku wepfo.
mu nteguro y'amafaranga iri gukoreshwa ariwe umunyezamu yarimwo niyo rero leta yarungitse ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka agiye kuyatora ayabahaye. Umunyezamu umwe ahembwa amafaranga 15,000 ku kwezi, bisigura ko uyo muyobozi yanyuruje amafaranga arenga ku 270. Muri kino gihe komite nshingwa shure ya Ecofo Mwiruzi isaba uyo muyobozi gusubiza iyo mishahara yabo banyezamu, bakongera bagasaba umuyobozi w'indero ku rwego rw'intara guhana vy'akarorero uyo muyobozi yihagiye amatungo y'ishure kugira ngo batuze iyo ngeso. Nubu uruganda rwa RPA rwarondeye Mbazumutima Pierre arongo ishure shingiro rya Mwiruzi, ariko telefone yiwe yahamagara hakabura witaba. Humura Burundi. Muri politike havutse ku mugaragaro kuri uyu wa 11 ndamukiza no mwaka umuharwana witwa Front Révolutionnaire Burundais FRB abarundi mupfunyafunyo y'Igifaransa. Umuhari wemerera ko ari umaze iminsi ugaba ibitero ku birindiro vya polisi n'imbonera kure biri mu ntara za Bujumbura na Bubanza. Uruganda rwa RPA rwarondeye kumenya ico mugwi woba ubona kusumbije yindi imaze kwemanga ko itanguye urugamba. Colonel Manariyo Emmanuel no mukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare mu muhari FRB abarundi. Ahubwo ntitwobigaya yuko hari imigwi myinshi inguvu zigiye hamwe, bamwe bagakora bagakima kamba, abandi bagaca mu Rutana, abandi bagaca mu Ntuzeyi Muyinga, abandi mu Kayanza, twese tugahuriza hamwe gusenyura ubwo butegetsi bwa Nkurunziza. Byo bari byiza cyane. Kuba ari imigwi myinshi gwana ntabwo ari bibi, kugeza n'uno munsi ntibiraba bibi. Nicyerekana yuko abarundi baruhijwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Twebwe natwe ingufu abandi bafise bari ko bagwanya leta ya Nkurunziza, bagwanya ubutegetsi bwa Nkurunziza, natwe tuzanye izindi ziza ziyongera kuzo abandi bari bafise. Umva rero biza ari byiza kurusha uko byari bimeze. Colonel Manariyo Emmanuel yanasiguye kandi gituma bafise inzira y'umuheto aho gushira imbere ibiganiro. Leta ya Nkurunziza ikerekana yuko toteje abarundi, ikerekana yuko abarundi bayirambiwe niyo migwi igendera vuka. Rero twebwe turugururiye iyi migwi yose yari ku rubuga rwanya leta ya Nkurunziza, turugururiye abarundi bose mu ngero zose, kuko ubugirigiri bugira babiri. Twahisemo inzira y'umuheto kubera inzira y'ibiganiro ubutegetsi bwa Nkurunziza ntibuyikozwa. Murabizi mwese, bwaragararije haba mu karere, bwaragararije amakungu yose yabateye akamo, baranse kwitaba ibiganiro. Nta yindi nzira rero igihari atari uko tubomora kubwo butegetsi, abarundi bakishira bakizana bakidegembya mu gihugu cy'amavukiro, mu gihugu cy'abasokuru, mu gihugu twavukiyemo twese. Ariko no musi hakaba hari bamwe bumva yuko bokundwa karagusumba abandi, harimo bamwe bumva yuko ariho bokibamwo abandi babomoye. Ahubwo ndaboneho gutera kamo abarundi ndetse n'amakungu kuza kudushigikira kugira dushobore komora ubutegetsi bwa Nkurunziza. Murakoze. Aborozi b'inka bo mu ntara ya Ngozi baridogera ishirahamwe Prodefi risanzwe rikorera mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Aborozi bavuga ko batangazwa n'ingene bategekwa na Prodefi gushora amata gw'iciro cashinzwe n'iryo shirahamwe nyene, kandi atakintu na kimwe ribafasha mu bworozi bwabo. Inkuru ya Jean Pierre nifashisha. Aborozi b'inka mu ntara ya Ngozi na cane mu makomine ya Gashikanwa, Ruhororo na Ngozi bamenyesha yuko basigaye bategekwa n'abakozi b'amakomine gushorera amata y'inka zabo mu kibanza cegeranirizwamwo amata cishirahamwe Prodefi risanzwe rikorera mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Abo borozi babandanya bamenyesha yuko iritiro y'amata ishirahamwe Prodefi ribaha amafaranga 600, mu gihe bayashoreye ahandi iritiro ari amafaranga 800. Babona ko ari agacinyizo bariko baragirirwa. Nta kuntu umuntu atakintu kimwe yagufashije, ni kuvuga we uri umunyagihugu ukagenda mu isoko ukagura inka ukayishikana mu rugo iwawe, kubaka uruhongore ukayigaburira ukayivuza. Nta bufasha na bukeyi uronse bw'iryo shirahamwe Prodefi, nta n'ubufasha uronse bw'igisata DPAye kijejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara. Kw'ivyo vyangombwa vyose ijana kw'ijana atabufasha, bagaca bagutegeka ngo ushore amata mw'ishirahamwe Prodefi, kandi ngo bagutegeke gushora
amata ku giciro cyabo agutegetse. Baravye ingene ukorora inka bivuna basaba abajejwe intwaro guhagarika ugo guhatira aborozi gushorera amata y'inka zabo umwishiramwe Prodefi ahubwo rikurikirane abo risanzwe ryarahaye inka. Turasaba ko ivyo bintu musanteri bihagarika Prodefi ihagarika igakurikirana abantu yahaye inka kandi bashora amata iwabo izo nkaba baderose ku buntu tubwira tukaza twaziguze mu isoko twaziguze ku babanyi tuzigaburira ntabafasha no kuyabaduha tidukeneye rero kwakirukako. Uruganda rwa RPA ntigwashoboye kuronka abo mwishirahamwe Prodefi mu ntara ya Ngozi ariko Haja Busonga mbere arongoye komine ya Ngozi imwe mu makomine yo mu ntara ya Ngozi iryo shiramwe Prodefi ritegeka aborozi gushorera amata yabo mu kibanza cy'iryo shirahamwe yatwishuye ko atavugira kuri RPA. Twibutse ko ana makuru muri ko muyakurikira kibiraho kuri Facebook no kuri internet wese3 akaburungu RPA akaburungu BI no kizine buga za ngurukana umenye za RPA arizo SoundCloud, Twitter na YouTube. Mukanya tuje tubandanya ni higabane ca kabiri twabateguriye nako hambere una munsi twabwira ibijanye n'ingoma zibiterekegwa hamwe n'ibigabiro vyazo ikane magitegura na mugenzi wacu Bonfils Niyongera. Ikiganiro ca kahise amayagwa n'imigigo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mugishikirwa n'abamenyesha makuru ba RPA iminsi yose ya kane. Mwiriwe neza nshuti namwe bakunzi ba RPA kazi mu kiganiro ko hambere ingoma z'u Burundi zashizwe mu bimenyetso ndangakaranga vy'isi bikingiwe mu rwego rwa UNESCO. Abarutse ubu eka n'abamaze kugera mu bigero hari byinshi batazi ku ngoma z'u Burundi na cane cane ingoma z'ibiterekegwa n'ibigabiro vyazo ivyo twokwita mu gifaransa tambour sacré et le sanctuaire. Ngivyo ivyo tugiye guca ijya nino mu kiganiro ko hambere umutumire ni Jeremy Hatangimana mugwi ndangakaranga intwari reka ndamuhakanya abidondore. Nitwa Hatangimana Yeremia nkaba ndumuvuzi w'ingoma muri groupe intwari nkaba ndabahaye miriwe namwaramutse ngira ngo kubatwumvira no kubatumva bose. Tugomba kugorobeza tuganira ibijanye n'ingoma z'ibiterekegwa n'ibigabiro vyazo. Mwo ducira ku mayange uko bimeze. Murakoze cyane jewe iyo mvuze ikigabiro no bicamo kubiri hari ibigabiro kama bya bindi birimwo za ngoma z'ibiterekegwa hakaba n'ibigabiro rero no byita by'imigwi itandukanye yagiye iravuka ivuye kuko bage baraziga mu mashure canke bakaziga kubera ubuzima canke kubera ari ubuhinga busanzwe bujanye n'imico kama. Rero hari ibigabiro kama hakaba n'ivyo biri hirya no hino mu gihugu no kwisi kuko hari imigwi yamaze kuja za Canada za Amerika Ufaransa Ububirigi hose wuzuye imigwi y'ingoma kandi ubwiye bakubwira ngo ni ikigabiro. Akenshi usanga niyo migwi yagiye afata amazina ya za ngoma z'ibiterekegwa. Ngiye kuri vya bigabiro kama reka mbere ku kigabiro ca Higiro kuri jewe nibaza ko coba kiri mu bigabiro vya mbere kirafise ingoma y'igiterekego yitwa Intagaharage niyo nibaza ikuriye zose mu Higiro uduze hejuru aho bita Bukirasaza Higiriri hasi gato ariko uduze hejuru gatonya ukore Bukirasaza naho hari yindi ngoma y'igiterekego ucuja mu Giheta ikigabiro kivugwa ko coba caje kuri Mwezi Gisabo ahahungiye naho hari ingoma zibiri hari muri Migwa akaba na Ruciteme izo nizo ngoma zamenyekanye nk'ingoma z'ibiterekegwa mu kigabiro. Turavye ingoma tumenyereye nizo zamenyekanye gusa muri make uko ibi ingoma z'ibiterekegwa zari zimeze. Navuze ikigabiro c'ingoma z'abatimbo kama bakiri mu migwa n'imigenzo yazo hakaba ibigabiro by'ingoma z'iyimigo yagiye iravuka hirya no hino mu gihugu no hanze hakaba rero igabiro c'ibwami. Iyo uvuze ikigabiro kandi haza ikindi kigabiro gira gatatu kijanye n'umwami n'ibwami.
reka mu guhanura ntihogora cyane urigora ukabigorera ukongera ukabagororokera ukabikesha mu biganiro bakakumva bose n'akaruha gatiwe n'ibihangange ntawo kwihanga bimwe byakaruhariwe mu gucunguza umwanya umwete kuko atari baneje imbere uri radiyo shaho uri radiyo. Umutumire Jeremia Tangimana arasigura neza ingene ingoma z'ibitekerwa vy'ibwami zari zifise ibitungwa vy'ibitekerwa arizo ngabe n'ingabekazi. Ibwami rero naho hari ingoma z'ibitekerwa zibiri kuri nkuru, izo rero zikaba ari Kagenda na Rukinzo. Kagenda na Rukinzo rero zo zari ingoma z'ibwami z'ibitekerwa, izimvizo zijana n'abaganuza bazo no kuvuga ingoma ziziherekeza n'imigirwa n'imigenzo bijanye nazo. Uwoshobora kuducira ku mayange imigirwa ijanye na Rukinzo na Kagenda, turazi ko vyose ari ikiganiro kirekire ariko ugaca ku mayange. Kagenda urazi ko yagira mu Kagenda ayitunganya ayigira, hanyuma Kagenda ntiyavuzwa, yavuzwa rimwe gusa ku munsi w'umuganuro, naho yavuzwa aho byakurikirana nuko umwami yagera imbavu na muka Kagenda. Kagenda yagira Fizi se Masaka yabiri ngaho oye n'intambara Rutenderi, ibyo byarajana nawe byaca bijana n'imigirwa ijanye na urazi ko Imfizi se Masaka nawe yari Imfizi yagambye ahantu hose nta wayigarura nta wayimira aho yohayirisha, yajanye niyo ntambara Rutenderi n'ingabekaze zayo. Kandi Kagenda yaguma ibwami, Kagenda ntiyagira uno munsi no yifatangira ngo nk'idarapo ry'Uburundi ka darapo abasirikare baba bafise gatandukanye darapo tugere kari mu yantambwe kaje niko no yigereranya na Kagenda. Rukinzo n'indi ngoma y'igiterekego yoyo yari ifise igikorwa gikomeye cyambere, yo yavuzwa ryari yavuzwa igena ibiringo by'umwami, igena ibikorwa by'umwami bigenda yivugijwe, izindi zarayitabira. Dufate nk'umwami wavyutse igihugu caba kivyutse, bayivugije ko umwami wavyutse izindi zarayitabira, abantu bose bakumva yuko umwami wavyutse bose baja ku mirimo. Rukinzo rero yoyo yajana n'umwami, yarashobora kuva mu kirimba ikajana n'umwami, yagira ingabikazi zayo, yabifise ingabe zayo za Rukinzo, hariho Muhamura, hariho Ndamwigine, hariho Gitsindiye, iyo ngabe yose ikagira n'ingabekazi zayo zibiri. Ibyo nibyo bikuru novuga kuri Rukinzo, ariko igikuru navuze kuri Rukinzo ni igikorwa yakora. Ico gikorwa yakora umva ko gitandukanye nico Kagenda yakora. Kagenda yari ingoma yubashwe gusumba izindi ngoma zose z'ibwami. Mwavuze ingabe n'ingabekazi, mbega ku bantu batariko barumva ingabe n'ingabekazi ivyari byo nibiki, nk'abantu barutse ubu uvuze ingabe canke ingabekazi ntiwumvire kuravuga. Ego navuze ko ingabe yaba ari Imfizi cyane Imfizi y'inka cyangwa y'intama twanavuze Rutenderi. Rero iyo nka yaba ari igiterekegwa mu bindi, kuko yaba ari inka yubashwe ijanye n'iyo ngoma Rukinzo canke Kagenda. Iyo rero yacigira za ngabekazi navuga yacigira inka zibiri zigendanira, ni nkuko twavuze Ruciteme na muri Migwa, umwami yabahaye Ruciteme bongera ko acabaye n'ingabekazi muri Migwa. Bavuze ingabe ni inka y'Imfizi, ingabekazi ni inka byara, tubivuze neza ni inka ibyara ku Mfizi. kandi arasorongora neza na neza kwigihe ingoma ziba ziriko ziravuzwa ziba zafashe ishusho y'igihugu n'ubwami. Hantimu niwe twavuganye umwanya muri yako bijanye n'ingoma, yavuga ko ubwoko bushika butanu, hariho ibishikizo ziriya ngoma nini, hakabaho amashako zirya ngoma ntonto, hakabaho ingoma twokwita umushinga ntahe, hakaba ingoma bita inkiranya, ijya nkiranya yo hagati ijya no musi dushira ku idarapo ry'u Burundi, ijya rero niyo inkiranya rero ija mu kibanza c'umwami. Hanyuma ingoma y'umushinga ntahe bita ibishinga ntahe, iyi rero niza kurindi
nijya ngoma ubu nuko turiko turavuza turuko bazibonye umundi ingoma y'igishinga nayo umihagaze iyo tuzikoreye gushika inkiranyi igiye hasi inkiranyi igiye hasi nukuvuga umwami iyo abyagiye niho umushinga nawe aza kubyagira hanyuma hakaba nakajya kagoma gatonya rero kaja mu kibanza c'Imana kame gatonya ubona iyo turiko turavuza mu kame gatonya bagashira mu kanwa bariko baravuza gafise umurisho w'akanyamusanda niko bita mu mvugo y'abatimbo kirotsa kari mu kibanza c'Imana ni bimwe navuga aho duheruka mu kiganiro mvuga yuko iyi ngoma zikoranye haba hari Imana hakaba hari imirima hakaba hari umwami hakaba hari abantu hakaba hari abashinga ntahe byose biba bikoraniye hajya ni nayo novuga ibanga ry'ingoma urumva ko ubwoko maze kuba butanu bw'ingoma zivuzwa iyo ziri kuri rujya rugo tuba twagize uyu munsi hari ingoma z'ibiterekerwa zikiriho haba mu Burundi canke mu bindi bigabiro biri mu isi hirya no hino mu bihugu ingoma z'u Burundi zimaze kugeramo zirahari iyo mwihigirira hari zibiri inagaragaye mu mwihigirira cahari n'igihe twatunganya ico twise umunsi mukuru w'ingoma fête du tambour mu Burundi abantu barayiravye hakaba n'ingoma zo mwihigiro ziracahari izindi novuga zitandukanye ku isi nk'akarorero ufashe rukinzo n'umugwi uri Bujumbura umugabo rukinzo baba bagombye kuvuga ya ngoma y'ibwami bakagerageza kuyizana muri kijya igabiro bakumva ko bafite inguvu zivuye kuri rukinzo ijya ngoma y'ibwami hakaba iyo no kwita ruciteme ni wa mugwi wari uvugiriza mu buyenzi bawita ruciteme nawo nyene bawumva yuko bavanye za nguvu zari muri ruciteme yo mu gishora bakumva ko mengo mu kigabiro bafise ruciteme n'iyindi migwi y'umuntu yihaye izina ashaka ko iryo zina rimukurikira ni nk'ubuhizi ni kazina k'ubuhizi ucukagendera usanga ari ayo mazina bagiye bisunga urumva ko iyo migwi yose ibifise amazina bagomba kuyitirira y'izina ugiyitiriye rero gushaka ko rikubera akarorero ingoma ziracahari zibiterekerwa kiretse hari ingoma mu ihigiro bavuga ko baba baratwaye taragaruka igiterekerwa bavuga yuko yoba nyuma canka akajambo ka nyuma kubijanye n'ibigabiro ndetse n'ingoma z'ibiterekerwa nakahe woha bariko baratwumviriza murakoze cyane akajambo ka nyuma nako gutera kamo abatimbo bubahiriza ibigabiro byabo babisubize agateka babisubize akanovera kuko ni isoko ridakama bazovomera ko abana n'abuzukuru babo niho n'ingenzi zishobora kuza zibagana ziza kuraba ikintu dufise abandi badafise ibyo dufise abandi badafise harimwo ibigabiro by'ingoma harimwo izo ngoma z'ibiterekerwa kuko nta handi uzoyisanga utagiye mu higiro nta handi uzoyisanga utagiye mu gishora ikindi novuga kuri izi ngoma zikomakomeye kagenda na rukinzo bavuga yuko kagenda yagiye nayo nyene iri mu ngoma zo kurondegwa bavuga ko nayo nyene yo biri mu birigi nabyemeza gose kuko tuganiriye n'abakurambere bamwe baravuga yuko ushobora gusanga babahaye itariyo ariko ko yagiye bakaba bazi ko iri ahantu mu birigi canke mu budagi je ntumva kuyirondera ari ibintu byiza cyane by'ingoma iyo ngoma yosubira Burundi none umukuru w'igihugu canke uwo barongoye igihugu ntarondera iyo ngoma kandi azi yuko yaranze umukuru w'igihugu yamusubiriye ibyo rero nibyo nibaza bibuze jewe ngaruka ko mu muco nkavuga ni umuco wacu ntugacike ko tuhari tukaba tugifise inzira yo kuvuga kwerekana tuti ingoma zacu ibiterekerwa byacu ibintu bikuru byaranga abarundi turabifise nimba tutabifise nukuvuga ko hari cyavuye n'ikimenyetso gikomeye cyane ibimenyetso bikomeye abarundi bubaha rero none babize ni byiza ko bisubizwaho bakabyubaha bakabisubiza ku murongo ico kibazo nibajije ndaho nshobora uzocibaza cyangwa uzokibaza n'abandi imvo yoba yaratumye abarongozi batwaye inyuma y'ubwami atanumwe gushika nubu ari yumvira kugarukana ingoma kargenda aho bahabaye iki naho abarundi bagwaye murakoze cyane ndabakengukiye
mushinga ntahe murakoze cyane ahubwo naje nkengukiye n'abatwumvirije mwe bose. nyene ikiganiro ako hambere cyo kuri wa kane tugisozereye. Nshimiye mwe mwese mwari muduteze yompi ndababwira nti nagahwane. Cyari ikiganiro ako hambere imigenzo amayagwa n'imihigo yabo hambere tubiragabana ako hambere. Arakoze mugenzi wacu Bonfils Niyongere mu kiganiro ako hambere. Barakoze kandi bagenzi banje bakoze ishoka byose kugira ngo ano makuru ashoboye kuboneka kuri mikro mwa kumwe na Hermes Ntibandetse mu ngavyo mahari MSD nimwe ko wafashije kugira aya masalamu ashikira tagatose karimo ni Jean Pierre nifashije twese amtuti mugire aho muba mwubawe. Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.